Icyubahiro Imana mushobora byose, wewe wamurinda abarundi n'uburundi ukaturungikira na mutima mweranda tukabona kure, nuhabwa icyubahiro imyaka n'imyaka. Mwanya kubaho mwese ndongozi muri ngaha, mwese ndongozi mugize uwo mugwi wo kubaka iyi stade, umwe wese mucubahira Imana yamuhaye, tugira amahoro, tugira amahoro, sangwa amahoro, bumwe, iterambere n'ubutungane mu gihugu cyacu. Tubanze dushimira Imana mushobora byose, kuko ahatari Imana ntihaba ubumwe, ntihaba urunani. Ubu rero turabona ko Imana yafashije Burundi kugira ngo tubumwe. Nagira kandi nkengurukire mwebwe abarundi, kuko umuzirikanyo w'abarundi uratanguye kubona. Nababwiye ubutagira yaja ntazimira kandi ntacererwa. Nico gituma mu minsi mikeyi tugira tubashikirize amerekero y'u Burundi, aho dushaka ko mu 2040 Uburundi buzoba ari igihugu citeka, igihugu mwene gihugu arya neza, igihugu azafise uburaro bwiza, igihugu abana b'u Burundi bose bazoba biga, abandi barize, igihugu kizoba cubahiriza ubuzima bw'abene gihugu. Nivyinshi igihugu citeka muca mwumva ingere kiba kimeze. Uca tubereka isanamu yacu kugira ngo tugende tuzi iyo tuja, tugize ingorane tuvuge tuti twahovye umwaka twirihe. Igituma akanakarorera twavuze tuti dutegerezwa kuronka ikibuga c'inkino cemewe n'amakungu kugira ntidusubire gusembera, twihiteka natwe, kuko nta musezi arigiragira iteka, nta musavyi amasaba imfashanyo y'amasega aragira iteka, kuko imisi yose ahuye na shebuja avuga ngo niko chini ya miguu yako, sivyo? Uwusega uguma umwisemba, niwagutegeka kujana yashaka, none wumva uzoji wawe ryari? Tuvuze rero tujya turonye ikibuga cyiteka twiyubakiye. Murabona twese twaciye tuja hamwe tuvuga tuti iyo dushaka ni ku kibuga kimeze neza. None imbere y'amezi 8 murabona iki ni kimenyetso. Abanyamahanga baje ngaha ubu baratanga bati bimuvyubatse mu mezi adashika 8. Ico kibazo amabaza bacabaza bati abarundi muri iki? Murumva ingene twiteka abarundi muri iki? Kandi ikibuga ciza. Ari n'ababaza ngo mbega ngo nirihe shira hamwe yubatse, bazi ngo nivyabishira hamwe vy'abubatsi bo hanze bariko baravyubaka. Tuti n'abarundi. Jerekana yuko vyose birashoboka turi kumwe mugabo. Uwari kuraba ati none mu kigega ca leta ko tubona mu mahera yagenwe gukora mu mwaka iki kibuga kitarimwo bizogenda gute? Kiravuze ni amahera turayafise, kuko abarundi umwe wese mu mutima wiwe aratunze, ukuri uratunze. Igabeto turiko turakora nitwari kuri irihe amahera, none se amahera tutanze unyene. Haje umuntu wese afise ikintu yakoze kuri iki kibuga, ari waponze isima, ari wahereje amabuye, twese hajya n'amahera twatanze, kuko biragugwa amahera. Muhataye turagenda nkaje wiga ngo naco natanze. Rero nkengurukire abemeye kuguma bitanga. Hariho akantu umukuru w'igisagara ca Bujumbura avuze, ndasavye ntagire umurundi kaya kantu twosanga yari ifotoje kwa tumara maji. Abo bantu tuzoca tubandika kuri ya taburo bavuze, bagume abo bifotoje gusa, kuko n'abashetani, umuntu abesha bari wa shetani. Tuzoca tubandika kugira tubace kure ntibatwandukize. Kuza ukabivuga imbere y'abantu nzotanga ikintu gitaha, ivyo biraba nakamara amazi. Abo bantu n'abashetani bakozwe mu kinyoma, tuzoca tubandika kugira tubace kure, kuko bava batwandukiza shetani. Ubuzi ko yavuze kabisa ntatangiye uwo tuzomuca kure. Kono shora kubesha makungu ukavuga ngo turashoboye tudashobora.
nko murazi iyi stade yo tunanira bodo twenga no mw'ijambo ry'Imana handitse ugomba kubaka ngo baze ubibone neza ko bishoboye kuko ugabicira hagati bazogutwenga no mw'ijambo ry'Imana biranditse. Nico gituma rero mubona abarundi yo bari hose bashaka iteka ry'Uburundi. Murumva n'uri Washington ashaka iteka ry'Uburundi yavuze ati ndatanga. Rero ndakegurukiye aba twize hamwe ku ishuri rimwe ngaho hirya burya mwari muzi yuko twe tutaraba city men bakoriya hajya hirya twize mu biti twebwe kandi urumva abize mu biti bama bafise umutima ugororotse kugira ngo dutange akarorero nkuba abandi bize kuri indi shuri hari abize kuri ene nabo bagaca baja hamwe abize kuri etesi baje hamwe abo kuri eneje baca bubaka Igitega nabo kuko nta turishoboye abize ku bashuri Bujumbura abize kuri lycée Ruvumera hariya bariho hari abize hajya kuri Saint Michel hari abize kuri lycée Vugizo hari aba bose umwe wese batororokana. Nico gituma nshimira uyu ni mutoyi wanje mbere cyane ni mukuru wanje ni mutoyi wanje Kerisi Manirakiza. Kerisi yaragize twese nkaratunyagata gushika adutore. Aha hariho hava bibona ngo iyo mufuko yose ngo mukuru w'igihugu ngo nkeka ari we yayizanye. Umukuru w'igihugu mwamutekereye agahanga ko kura mu mwimbo wanje. No kuvuga naje natanze dukeyi nk'ukundi yatanze dukeyi mugabe isabisabi igwiriroye. Wewe ukibona ufise dukeyi bawibaza ko atacumaze. Mugabe abantu 100 bagiye hamwe akazana umufuko w'isima nimwiyumvire imifuko 100 y'isima aho yubatse. Muravuga nti ko abarundi bakunda kuvuga ngo nakoze neza. Numwe wese nampeme ifaranga rimwe. Mwumva no sampembwa ngaha. Umpeme ifaranga rimwe ku kwezi. Rimwe. Wewe uribona ko ari ubusa. Urumva miliyoni 12 mbafise. None mwumva mu Burundi umwe wese yotanga ifaranga rimwe ku kwezi. Mu myaka 10 nitwo kubaka inzu y'igorofa 50. Nimwiyumvire. Rega niko nitwari bwagira ubumwe ngo tubumwe. Urashaka kuvuga uti jezo tanga ifaranga rimwe. Hari ibintu mparambwira abantu nti nta kuntu wosororera igihugu cyawe amusteri imwe ku kwezi. None uwo mudakunda nawe ntore umusororera utanamuzi. None igihugu cyawe ukunda uvuga ko no kwigura wo kwigura wocima amusteri imwe ku kwezi. Akomuzo murakiyumvira. Aja ku munsi mukuru w'amakomine nivyo duratuvuga. Kofata umwe wese ukwezi agasorora amosteri 200 mu mwaka mwumbaranga mu myaka 5 kuba twubatse ibarabara ry'igitangaza rifatanya imigwa mikuru 2 y'u Burundi. Uvuga nshatse kubabwira ko dushoboye byose turabifise. Yakimenya amenya ni ibinyene. Ndabona yuko umugwi uri kurubaka stade nabonye umukuru w'umugwi avuga afise ubwoba. Kandi byo ndabikura. Kuko arazi yaje aramenya ko yacerewe aramenya nahageze. Nuvuga aravuga ati muri ya mezi twemera tuzoba twahejeje. Murumva ko asa nuri ko arisigura ubu. Nuvuga yuko iyo uzi yuja niyo ucerewe urabimenya ukavuga sindashika niruke. Ubu rero kubona rero muguba bufise kumuzirikanyi ikirangamisi andazi yuko itariki 31 muzoca muduhamagara muti ingo turaba. Kandi twiyumvire yuko umunsi mukuru w'abakozi twokorera ngaha sinzi ko aya magrade muzoba muraheza gushiramo intebe mugabo niki kibuga gisa neza mugabo twe turabibona aho bigeze tuzoza kubakota tuzoca tuza itariki 30 z'uko kwezi turabe yuko itariki imwe twohakorera bigakura. Muravyumvise itariki 30 tuzoca tuza kuraba. None ko twihaye ihangiro amezi 8 mu mezi 8 dufume tuba turiko tusira akarangi ka nyuma ku buryo n'imiburi yiburi tuvuga tuti
itariki imwe y'ukwindwi independence tuyigirira umugoroba bucari independence tugira igiteramo tuyugurure stade tubanze ducane ya micanwa y'amashurwe hejuru ngaha kuri stade yose izungurutse hanyuma biboneke n'uri hari yaruguru mu misozi abibone yuko stade twarose agateka ku Burundi twakiyambitse. Rero twebwe twegeranije umunsi abandi baza kwiyegeranya ejo. Ega turashobora duhejeje aha tugaca tugira ikindi kivu. Nari sinabwiye 2040 tuzoba tureza amajana. Ntuguma dutambuka. Turafashe ingingo yuko guhera mu mahera genewe gukora ibikorwa mu mwaka wa 2023-2024 dutegereza umwaka uheze guca twicara tukaraba ico twungutse. Abantu bose bazi rero ko ari abakozi mu mutwe. Umwaka wose uheze tuzoca twicara turaba twungutse iki. Nico gituma mu mahera tegekanwa gukora dutegereza gukora tuvuga tuti amahera tuyajanye mu gikorwa iki. Abashinga amateka bakabona ata amahera namwe afise igikorwa azokora baraca bayanka. So baserukira bene igihugu no kuko dushaka intambwe ya mbere tugenda mu 2040 mu mutima mugwe muri fisi. Ico gicapu tuzokibereka aho dushaka kuja n'ingene tuzoshikayo ku gisata gushika dushiki. No munsi rero turacari ngaha mugabo tugira dutere intambwe uwo n'umushinge kugira twerekane ko bishoboka. Turi kumwe twese birashoboka nta kidashoboka. Turabashimiye rero eka uyu kizigeza wacu aca tuja imbere tugende dushikirize umugwi wubaka dushikirize akagaseke twazanye. Ega mugabo uzobandanya nyagata gushika duhejeje zogoba dukora na Yesu yavuze ngo nguma nkora kuko na data arakora natwe no guma dukora. Imana yaturemeye gukora ntiyaturemeye kwicara. None rero mwese ndabakengurukire kungene mwitanga abene gihugu mu gisagara ca Bujumbura. Iki gikorwa mwarakigize gwanyu iri ni iteka. Iki gikorwa iyo mufise ikintu kibahuza no kundana muca mukundana kuko muzamurabazanya we wakoze uno munsi we wasivye warihe ugaca usanga bica bigenda neza twese tutatugira umutima w'urukundo. Iki gikorwa rero kiduhuje kizegume kiduhuza kize kitubere ikimenyetso c'irunani hagati y'abarundi mu iterambere. Murakoze mwese, Imana ibahezagire. Amaboko hejuru umuntu amaboko hejuru amashibesi